ibisigarira by'abaza umwami ntimurabitora, mbega ngo bitora hoho ngo bimenya ko ari ibyiwe gute? Icyo kibazo kiroroshe kwishura, kandi kubera mutubera abashikiriza Abarundi umuco, tubivuge dutomoye tutadidinganya. Nta kinogo kirimo abantu 500, 800 ushaka kuvuga ngo ujya ni naka. Niyo hageze bwa buhinga bita ADN, kugira urihe amahera urondera mu magufa abantu 800,000 umwe utazi ko yatawe itangoma, utazi ko yatawe ku ruvubu, utazi ko yatawe mu Nyambero cyane mu Rumonge, ayo mafaranga yoboneka. Harya ADN ikora iyo abantu turi mu kinogo ari 2 ari 3, ukabuzi yuko n'uwawe ariho yatawe, ugacuza kurondera icyo no kwita uturaso shaka igufa y'uwapfuye n'uwabo shaka kiriho, ugacuza gupima kuri uyo avuye mu kinogo ari 2 ari 3, mugabo muri 500 ntibishoboka. Kubera iki? I Burundi habaye ubwicanyi buhitana abantu benshi mu mwanya umwe, kandi bagatabaga mu kinogo baturuka Imwaro, abandi bavuye Karusi, abandi bavuye mu Giheta, abandi bavuye mu Muramvya. Niho bigoreye, nimuzoyushiremo ubuhinga mu majambo no mu bibazo mwiyumvire iwacu byoroshe, kuko abajyamye ku ruvubu harimo abanyengozi, abanyamuyinga, harimo abanyagitega mu Gisagara, harimo abanyamwaro n'abanyacanguzo, harimo abanyakarusi, Makebuko, Nyabikere. Ibyo rero bya ADN mubivemo mu bantu benshi, icyo gikorwa kigera cyoroha kubera uburyo bw'ubuhinga n'uburyo bw'amafaranga. Yahambwe he nabivuze, twarakoranye n'abantu bitwa ko bamuteruye yapfuye Igitega mu ikambi Kankomando, ati bivamukuye ku irembo tumushira mu duga w'ikamyo y'igisirikare yitwa Minerva, twaramushikanye Itankoma mu kinogo, kandi twamushize mu kinogo ari kumwe n'abantu 6 Itankoma. Ikibazo kimwe uyu munsi, mbega baramwimuye, mbega ijya kaburimbi yaje mu myaka ikurikira ubwo ntiyaje kugira hafurire. Ariko uyu munsi tugeza abatubwira bati twarabonye itariki 30 ibirori bidasanzwe byo gushingura umuntu ku Mushasha, abasoda bakikije atawurengana. Ibyo turabironse vuba, turabikorera ko hari abavuga yuko yimuwe akajanwa muri irya tongo ry'abapfu ririmo cyane cyane abemereye Imana hajya ku Mushasha. Ntabyo turatora, mugabo hari abantu bati yarimutse, araronka abasirikare baza kuvuga hari katedrale n'irya shuri y'abahungu yitwa Ahejeje, ntawacaruka. Ubwo si bo baje bakimura. Turashaka ibyo bibazo, mugabo mwumve ko ababizi, ababikoze babizi, babakiriye badashatse kuduha inkuru y'imbaho, tuzobimenya bitugoye, kuko biraboneka ko iryo banga bafashe ingingo yo kuripfana. Komanda Siduhije Jerome ariko kwita Imana, twaramutumye ko muri CVR nta na kimwe yavuga, kuko yaje iwacu yitwa ko agwaye atakivuga, nta na kimwe yavuyeho avuze. Ababizi, ababizi bakiriho nta n'umwe aratubwira ico kintu.